le démarrage réussi de plus de 100 petits commerces, octroyé 150 crédits et obtenu 98% de réussite. Je m'appelle Kelly Ngaruko, je suis la candidate numéro 19 et je représente la province de Bujumbura. Mademoiselle, vous êtes prête? Parfait. Bonne chance. Merci. Tu veux que je tienne le micro? Ok. Bonsoir. Vous aurez besoin de beaucoup de moyens. Où est-ce que vous allez les trouver? Premièrement, je vais demander des sponsors auprès de la Brarodi parce que c'est le premier sponsor parce que c'est lui, c'est la Brarodi elle-même qui. Muriko muratubwira ingene ubuto bwanyu bwari bumeze. Tubwire ukiri muto. Uriyumvamo ko uzoja muri ibi bintu vya misi? Jamais. Hola, ni NF Young. Tugarutse muri episode kuvuga ivya Miss Burundi. Wow, wait gato. Imbere yuko tuvuga ivya Miss Burundi, reka turabe aho ivyihiganwa rya Miss ryatanguriye n'ingene rikora. Nkuko biba ku mwaka hari evenement ikoranya abarundi benshi imbere y'imbonesha kure zabo. Iyo nayo si yindi ni competition ya Miss Burundi. Hama tukaba tuzi ko abarundi dufise talent ya judgmental opinion hageze iyo period. Bon, uko umwaka utashe ni kwa kundi nyene. Muga kubona ndabigarutse ko nuko atari evenement ya vuba. Muri Angleterre, muri Moyen Âge, hariho ico bita May Day, Early May, Bank Holiday, May Day Bank Holiday, canke Spring Bank Holiday. Muri iyo festival baratora mu May Queen, umukobwa mwiza, bon, du mois, ari censé kurepresenta ubwiza. Nta matora yahaba nkuko tubizi uno munsi, mugabo igicapo coco turakibona. Mu 1921 muri Atlantic City muri New Jersey, umugwiza atunga umwe yaratanguje ihiganwa rya Miss America rikaba ribaho gushika no munsi. Rikaba ryatsinzwe na Margaret Gorman yari yabaye Miss Washington DC mu higanwa ry'isanamu nziza foto. Ewi, imbere yo kuja mu higanwa rya Miss America byasabwa ko utsinda ihiganwa ry'isanamu nziza ryatunganywa n'ibinyamakuru. Kuva ngaho rero amahiganwa y'aba Miss yaciye atangura kuzaravuka buhoro buhoro. Ihiganwa ry'aba Miss mu nyuma ryaragize amakategori atandukanye. Warashobora kuba Miss Beautiful Eyes, Miss Beautiful Ankles, Miss Beautiful War Walker muri Canada n'izindi nyinshi. Bon, concours z'aba Miss kw'isi yose ziraba kritike cyane. Nanje ndaha amaso kuri X ndindiriye abatwipe. Lol. Kuba Miss 365 jours, sivyo biroroshe. Miss Burundi sinzi ryari exactement yatanguye. Mugabo icyo nzi nuko umwanya umwe yaraba wundi mwanya igasiba bivanye n'invo zitandukanye. Bon, turazi Miss Burundi 2023, Miss Burundi 2022, Miss Burundi 2021, Miss Burundi 2017 jusqu'à 2020, Miss Burundi 2016, Miss Burundi 2012, Miss Burundi 2011, Miss Burundi 2010, Miss Burundi 2009 na Miss Burundi 2008. Muri Miss Burundi ku bwanje hari amakategori menshi y'abakobwa. Akarorero, abaja muri rijya higanwa juste pour la visibilité, abagerageje muri edition ziheze tellement zarabaye carrière zabo, hamwe n'abajamo juste muri fun bisanzemo tu soit umujama cyangwa umuntu ari hafi yabo yarababwiye biyandikishe cyangwa bonyene bariyumvise bo kuyandikisha tu. Navuze ati reka mfe kubigira bon. Aho tukaye imyaka ikiranjana, uretse ko bafise imyaka reka mfe kubigira. Ndabikizovamwe kuko nimba ari opportunité nshoboye kubona quand même sinoyihata. Hagati ya pression iba ariko no kwerekana yuko ari bo bakandidate beza bo gutogwa, barakora ama activité menshi atandukanye. Miss Burundi yamironga ama critique atandukanye avant, pendant et après. Mugabo uko umwaka utashe turizera kubona impinduka iboneka.
uwo mwaka twiteze izindi mpinduka kuko izotunganywa na Ingomag SA itwagwa na Madame Kamariza Rosa. Tugarutse ku batwip kuri X n'amakritike yabo, Ingomag SA yaratunganyije ihiganwa ryo gutunganya logo nshasha ya Miss Burundi. Hama hatowe iyi logo. Chose que abantu benshi bidogeye kuko batatanze umwanya muremure w'amatora kandi batashimye ivyavuye mu matora. Twaraganiriye n'umwe mu ba designer graphique bo ngaho i Bujumbura agira ico abivuzeko. Karibu cyane. Murakoze cyane. Mwakwidondora? Ku mazina yanje banyita Bahori Omar, sinamwahaye n'abavyeyi, hama mu mazina y'akazi nkaba nkoresha izina rya Omi Genius. Omar ku batamuzi ninde? Omar ku batamuzi ni umujene akora umwuga wo gushushanya ariwo bita graphic design. Akaba awukoze igihe kitari gito kandi kitari kinini gose, akaba awukorera ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Mu bisanzwe natanguye akazi ku graphic design mu mwaka w'2021, ariko nari natanguye kuvyiga guhera mu 2019 bitangura nk'akazi kanje mu 2021. Omar, warabonye ihiganwa ryatunganijwe na Ingomag SA yo gutunganya logo ya Miss Burundi 2025. Woba warahiganywe muri iryo higanwa? Higanwa ryo gukora logo ya Miss Burundi ryateguwe na Ingo Magazine narayibonye, ariko ntibyashobotse ko nja muri iryo higanwa. Kubera mu bintu byatumye ntashobora kuja muri iryo higanwa ni binaje bitamvuyeko. Nari nsanzwe muri iryo Miss batanze, ucame na mbere nabonye info nacerewe hasigaye Miss mike, kandi muri iyo Miss nari nsanzwe mfise akazi kabandi abantu nari ntegezwa kugaheza ku mwanya, gusa nagiye kugaheza namaze gucekwa, byakunda ko nja muri iryo higanwa. Ijya logo yatowe ya Miss Burundi 2025 iriko iraba critique muri iyi Miss, wewe ku bwawe nk'umu designer ubivuga kwiki? Logo yatose nanakeza uwayikoze, yarakoze logo irashika Ingomag n'abakurikirana urubuga rwa Ingo Magazine barayibona, barayitora, irashobora gutoka. Je cyo nobivuga ko burya mu gukora logo harimo ibintu byinshi, nkuko umu designer yagayigeze kubivuga baranavyandikako, hariho philosophy tukitaho cyane no ku kintu ushaka iyo logo ashaka. Mu bisanzwe mu gukora logo hariho umutwe w'umu designer, hakaba hariho umutwe w'umukliya. Rero bajya bateguye, bajya bakeneye gukoresha iyo logo n'umu designer, hateza ko bari ikintu hagati yabo kibahuza mu gukora iyo logo. Mugabo mubateguye iryo higanwa baratanze ibintu byose bikenewe logo iyo bashaka ukuntu yo bimeze, donc ama information ari nécessaire umuntu yo kwibaza ko mu gukora iyo logo. Aba designer barakora zitandukanye, ariko abariteguye bararavye mu ma logo barungitse menshi, barabona ati izi zirashobora kubera neza, baravye kuri opinion yabo no ku buhinga bwabo bafise bwo kuraba, uvuga ati muri izi logo zihari reka duhe abadukikirana nabo bagire amashwa barabibo duhitishamo. Nukuvuga muri zya zose zahiganywe zijya bapostinze kugira ngo abantu bashobore kugira amavote zari nziza, barazishimye, baca baha uruhande rwo bakurikirana nabo bagire iyo bashimye, kuko bakora logo bashaka gukoresha abo bashimye kandi izobonwa n'abantu, nico gituma baca baha n'agaciro abantu. Rero mu gukora logo ntibitaho kucyo ukunda cyane cyane, uritaho ku bantu bazoyibona no ku mukiriya wawe byashaka. Ibyo bintu bitatu bigashobora gutuma bavamo logo nziza. Wowe ubwira iki kuri bajya bariko barakritika yuko atari ijya yari gutorwa canke yari kubiyindi? Ubona yuko ijya logo atari yari gutorwa ashobora kuba afise imvo yiwe, kumbure arashobora abona ku ruhande rwiwe yarakoze logo nziza gusumba iyujya ku ruhande rwiwe akaba ari kabibona. Ariko nka ngaruka nyende mwibutsa yuko logo kugira ngo ishobore kuja hagaragara kiza kuja mu ruhara rw'abantu batatu: umu designer yayikoze, umukliya ayihawe, n'abantu bazoyibona bazoyakira gute. Rero nimba ku ruhande rwiwe yabona afise nka maximum 80%, ku ruhande rw'umukliya arashobora kuba afise amanota make, n'ukuri bajya bazoyibona
bazoyishima cyangwa bazoba bagomba gukorana nayo ko bazoyakira akaba afise amanota make. Kumbura ugasanga rero ntashobora gutahura yuko ibyo bintu bibiri atarosemwa amanota bishobora kuba bifise akamaro kanini kuri iyo logo. Bon, naha tugarukirije video yacu. Tubwire muri commentaire uko ubona itunganywa rya Miss Burundi 2025. Ugire like na share. Acu tuzosubira vuba. Peace.